Ikaze kuri G4G tubandanya tubashimira ko mubandanya mukora subscribe ko bwije munadushigikira. Uyu munsi rero tugiye kubabwira bimwe mu bintu bine ushobora kunyegeza umukunzi wawe canke udashobora kubwira umukunzi wawe. Rimwe na rimwe baravuga yuko mu rukundo ari ukuvugisha ukuri, ego no kuvugisha ukuri, mugabo ukuri kose si ngombwa umuntu akuvuge mu gihe abona ko uko kuri kuvuzwe hari ico vyokwica canke kukuvuga hari ico vyokonona mu rukundo rwanyu canke muri relation yanyu, ukabona ko kutakuvuga ariyo nyishu. Akenshi hariho ibintu bimwe bimwe mu rukundo umukunzi wawe akubajije biba bigoye kwishura, ukabona yuko wo prefera guhora canke ntumubwize ukuri kugira ngo rimwe na rimwe uhagararire urukundo rwawe ugukundana n'uwo muntu. Ikintu ca mbere ukwiye kunyegeza umukunzi wawe, kutavuga igitigiri c'abo mwaryamanye. Iki kibazo naho wowe uba ukibajijwe gishobora kukubabaza, birashika cane n'uwo ugiye kucishura ko gishobora kumubabaza kandi ari we yakikubajije, hanyuma bigatuma vyica umubano wanyu mwari mufitaniye. Iki kibazo naho ukibazwa umuntu akubaza ikibazo nk'iki, hari ibindi bintu canke hari ukundi kuntu aba agufata canke ukundi kuntu aba akwiyumvira canke aba agukeka. Rero iyo wishuye iki kibazo ukacishura strict ukavugisha ukuri, rimwe na rimwe ibi bintu biratuma umubano wanyu uhungabana bivanye n'inyishu umuhaye. Rimwe na rimwe biba vyiza iyo umuntu mukundanye mudakunze kuganira kuri kahise kawe canke kuri kahise kanyu kugira ngo bitume mwiyumvira kuri kazoza mufitaniye, kubera yuko umuntu agukunda ntakunda kahise kawe ahubwo ategura kazoza kuba muri kumwe. Rero akenshi iyo ugiye uravuga kuri kahise kawe mu rukundo, ibi urabishobora kubikora bibaza yuko uriko urayama icizere mu mukunzi wawe canke muri sheri wawe, ariko ugasanga ahubwo uriko uragisambura ukamuvuga ati kumbe yari ameze uku canke vyari bimeze uku vyari bimeze uku. Rero iki kibazo kenshi iyo ukibajijwe si vyiza kucishura uhubutse canke kucishura strict nyene curangurura. Ibi ni ivy'iwawe mwaryamanye niwe nyene vyigumanire n'ivy'iwawe, nta mpamvu yo kwibwira uwo mukunzi wawe, nta nico vyomubana ntaco vyomwungura kiretse gusambura urukundo rwanyu. Ikindi kintu ca kabiri utagomba kubwira umukunzi wawe ni ukumubwira ko uhora ukumbura uwo mwahorana, ndavuga ex. Gukumbura n'ibintu bishikira bose, ariko kuvuga ko ukumbuye ex wawe ntibiryohera uwo muri kumwe mu rukundo. Ntuzigere ukora iri kosa. Yego ushobora gukumbura ibihe vyiza mwagiranye n'uwo muntu mwahorana, ariko ugasanga uwo muntu ntumukundanye, kandi gukumbura umuntu ntibivuze yuko muca musubirana. Ariko iri kosa ni warikora ukabwira uwo mukundana ati ndakumbuye naka, umenye yuko uzoba uriko urisamburirako canke uzoba uriko uratuma umukunzi wawe akwiyumviraho vyinshi, bigatuma n'icizere yagufitiye gihera. Ikindi kintu utagiye kubwira umukunzi wawe, nta mpamvu yo kuganira kuri ex wawe mu gihe ufise urundi rukundo rushasha urimo. Nimba ex wawe hari ico yakugize, ivyo vyigumanire n'ivyawe. Nimba hari ivyo yarashoboye gukora neza, ivyo yarashoboye gukora nabi, ibihe vyiza mwagiranye, ivyo ntibikenewe mu rukundo rushasha, kubera yuko nihagira akantu gato mudahuriza ko n'uwo mukunzi wawe uzosanga bimwe wamubwira ariko arabigarukana, ariko agutuka ivya ex wawe. Nakare wambwiye ko ex wawe yaragize uku, nakare wambwiye ko vyari bimeze uku. Nico gituma wewe ata muntu muzoshoborana, kubera ko n'uwa mbere mwavanye bimeze uku. Canke nawe ugasanga urabimubwiye biciye bimujamwo akavuga ati none gashaje ko ntabikora nka ex wiwe, ubona ankunda bikwiriye canke ubona jewe azonkunda, ugasanga atanguye kugirako amakenga. Rimwe na rimwe ahantu umukunzi wawe akubajije ati mbe ex wawe vyari bimeze gusa, ati vyari ibintu nyene biri aho bisanzwe nyene nk'abakundana bose, nyene ukabica hejuru, mugabo ntiwinjire in deep, kubera yuko hari igihe umuntu ushobora gukundana akakubaza ibihe mwaciyemwo, ntuce umubwira ngo yo ngo vyari fantastic canke ngo vyari bibabaje canke vyari bimeze gute, kuko azoba aronse ibintu vyinshi vyo kukubaza, kandi uzosanga rimwe na rimwe kwishira mu mutego wewe nyene ubwawe. Iki kintu ntukamubwiza ukuri umukunzi wawe ibihe mwagiranye na ex. Ikintu udakwiye kubwira, ukwiye kumunyegeza cane, ni imigambi mwari mufise n'umuntu mwahora mukundana canke na ex wawe. Birashoboka ko
umuntu mwakundana hari byinshi mwapanga, ariko nta mpamvu yuko uwo mukundana ubu abimenya, kuko ivyo ni vyakahise byararangiye. Bisa n'inzu mwubatse ikabomoka canke bisa na projet mwari mufise itaciyemwo. Rero nta mpamvu yo kwirigura abwira sheri wawe ngo urumva ngo twe na ex wanje byari bimeze uku. Ni vya bindi navuga, akenshi uzosanga umuhungu iyo utanguye kumubwira canke umukobwa iyo utanguye kumubwira ivyo bintu aca atangura kwiclass, aca atangura kwishira mu kibanza avuga ati ese jewe na ex wewe ninde yari akazi. Ugasanga rimwe na rimwe avuze ngo kumbe ex yawe mwari mugeze kure, mwari mufise projet nyinshi. Ugasanga umuhungu canke umukobwa atanguye kubona yuko umuhungu canke umukobwa atamukunda bikwiriye, bivanye nuko wamyumvise amaprojet mwari mufise nawe akaba atayafise, cyangwa asanga afise amaprojet matoya gusumba ayo mwari mufise n'umukunzi wa kera. Rero ibi bikaca bituma bita ikizere, cyangwa ugasanga umuhungu cyangwa umukobwa wisanzwe mu mukunzi wawe ariko akubwira ati ntunkunda neza kubera yuko wambwiye umukunzi wawe mwari mufite amaprojet ameze ukuntu. Ugasanga biriko birema icuka kibi hagati yanyu. Rero ibi ni ibintu udakwiye kubwiza ukuri canke kubwira umuntu mukundana. Ushobora kumubwira ibindi bintu vyose by'ubuzima n'ibiki, ariko ibintu wabayemo muri kahise akenshi si ngombwa kubimenyekanisha canke kubivuga, kubera yuko rimwe na rimwe ntumenya ingene abantu bavyakira canke ntumenya umutima wa mugenzi wawe uko umeze. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe umva ni Roy Drift kuri Drift. Murakoze.